Mu bimenyetso bijanye no guhungabana kw'amagara y'abantu vyibonekeza bimwe bimwe nuko imitsi irahungabana, umuntu ahagarara akaguma ajugumira kubera imitsi iba yahungabanye, hanyuma ashaka kurwara ingwara yo kwibagira akaguma yibagira kubera ko iba yaduze gushika muri cerveau. Arashobora kandi nko kuba abagore bibungenze cane cane canke abonsa, iyo bafunguye ibirimwo imyanda ya merikire, nk'umugore yibungenze, umwana mu mbanyi arashikirwa, ari na hamwe dushobora gusanga havutse umwana afise ubumuga, ni ukuvuga afise ibihimba bitameze neza, ugasanga ukuboko kuramugaye, ijisho rirahumye. Nk'uko mubisavye ko nobabwira imvo n'imvano yatumye dushikana ino nteguro y'ibwirizwa ritunganya ibijanye na merikire mu Burundi, imvo n'imvano yatumye dushikiriza rino bwirizwa kugira ngo ryihwezwe niyikurikira: merikire ni ubumara bukaze cane bubangamiye rwose amagara y'abantu kw'isi hose, cane cane merikire iri mu mero ya metile, iri mu mafi no mu dukoko tuba mu mazi turibwa, mu bibanza mparizwa buzima, mu bikoko no mu bimera vyo mw'ishamba. Vyinshi mu vyuka vya merikire n'impanuka bishobora gutera biva kuvyo abantu bakora, nko gukoresha merikire mu guhingurwa, mu gucukura ubutare no mu guhingura inzahabu hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye ku rugero ruto, mu guturira amakara no mu gutunganya imyanda ya merikire. Mu guhingura hategerezwa kuja harahebwa ikoreshwa rya merikire n'ibigizwe nayo. Kubera ivyo, birakwiye ko hashirwa imbere ikoreshwa ry'ubuhinga bwizewe kandi bufise ingaruka nke ku bidukikije no ku magara y'abantu busubirira ubukoresha merikire. Merikire isukiranye n'ibindi ikoreshwa mu kuvura amenyo, iri mu bikoreshwa cane kandi na hanini igatosekaza cane ibidukikije. Birakwiye rero ko hoja harahebwa ikoreshwa rya merikire isukiranije n'ibindi mu kuvura amenyo, isukiranije n'ibindi mu gusuzuma no kuja harerekanwa ingene ikoreshwa rya merikire ryoja rirahebwa gushika umwaka w'2028. Gutyo rero intumbero y'iri nteguro y'ibwirizwa irerekana ugukingira cane amagara y'abantu hamwe n'ibidukikije. Ivyuka n'ibisigarira vya merikire biva mu vyo abantu bakora n'ibigizwe na merikire mu gufata ingingo zibereye, nko kubuza kwinjiza mu gihugu no gukoresha mu mahanga merikire n'ibindi bihingurwa vyongewemwo merikire, be no kubuza ikoreshwa rya merikire mu bisata bitandukanye kiretse ibijanye n'umutekano no gukingira igihugu. Indinganizo y'integuro y'ibwirizwa igizwe n'ibice indwi birimwo ingingo 26 hamwe n'imperekeza zibiri. Igice ca mbere cerekeye ingingo ngenderwako. Muri ico gice harimwo uduce tubiri, kamwe kerekeye intumbero n'isiguro, akandi kerekeye ingingo zijanye n'itunganywa rya merikire. Igice ca kabiri kivuga ibibujijwe mu rudandazwa, mu kwinjiza mu gihugu no mu gukoresha mu mahanga merikire yaranguwe mu kindi gihugu, ibigizwe na merikire, ibisukiranijwe na merikire n'ivyaranguwe vyongewemwo merikire. Igice ca gatatu kivugwamwo ibibujijwe mw'ikoreshwa no mw'ishingurwa rya merikire, ibigizwe na merikire n'ibisukiranijwe na merikire. Ico gice kigizwe n'uduce tubiri, agace kamwe kerekeye ibibujijwe mw'ikoreshwa rya merikire, ibigizwe na merikire hamwe n'ibisukirane
n'urusukirane rwa merikire, akandi nako kavuga ibibujijwe mu gushingura merikire, ibigizwe na merikire hamwe n'urusukirane rwa merikire. Agace ka kane kerekeye izimanganywa y'imyanda ya merikire n'itunganywa ry'ibibanza vyatosekaye. Agace ka gatanu kerekana ingingo zihariye. Igice ca gatandatu naco kiratomora ingingo mpanavyaha. Mu gusozera ni igice c'indwi cerekeye ingingo mfatakibanza y'isozera. Murumva ko atemba aja mu nzuzi. Amaze kuja mu nzuzi hariyo amafi, hariyo n'ibindi binyabuzima. Hanyuma dufatiye ku mafi, ivyo aza gufungura hariya amafi navyo murumva vyanditswe ko hariya hariyo ivyatsi, hariyo ibiterwa biri hariya mu mazi amafi yikura kugira ngo afungure. Iyo rero vyadukiwe ifi zikabifungura nazo nyene zica zandukirwa, hama umwenegihugu canke umuntu abifunguye nawe nyene aca yandukirwa muri ubwo buryo. Gusa ico ntovuga ngo shingire intahe, sinoca mvuga ngo mu Burundi ifi zaho ngo nazo nyene zaranduye, narya twabwiye yuko uno musi ata bipimo vyiharije bihari kugira ngo dupime merikire. Nta laboratoire turaronka yagenewe gupima merikire. Ubwo mwumve yuko bishobora kuba bihari, abantu bagafungura izo fi zanduye, na cane cane yuko tuzi yuko mu gucukura ubutare bakoresha iyo merikire, iyo bariko bararonka kugira ngo baronke ya zahabu yabo, ayo mazi aza agatembera mu nzuzi. Rero ndovuga yuko izo fi nyene ziba zanduye kandi umuntu azifunguye nawe nyene arandukirwa. Umunsi nta biharuro dushobora kuvuga nyezina ngo abanduye bangana gute, abitavye Imana ngaha mu Burundi bangana gute, ariko kubera ko ibigaragara vyarabaye mu bindi bihugu, vyarabaye mu Buyapani aho bita Minamata, vyarabaye abantu barandura biciye muri ubwo buryo, kuko bagenda kwogera muri pisine, hama bamaze kwogerayo bagasigayo ubwo bumara bivanye n'isabune canke amavuta, bubahwa no mw'isabune harazamwo merikire barayicangamwo mu mavuta yo kwisiga. Ubwo rero bagiye koga muri iyo pisine, ibisigarira vya merikire vyarasigarayo, hanyuma amazi agatemba akaja mu biyaga agaca yandukiza ibinyabuzima, hama abavyihereza bagaca bamererwa nabi. Uno musi mu gihugu ntitwovuga ngo bangana gute, mugabo twe twazanye iri bwirizwa kugira ngo rikinge, kandi ntitwoca twemeza yuko ataba aribo bamaze kurwara iyo ngwara iturutse kuri merikire, na cane cane yuko ata bushakashatsi buhagije burakorwa kugira ngo tumenye ibitigiri bimaze kwandura bingana gute. Hanyuma ico twobamenyesha nabo baba banduye sinjanye, barashobora kurwara ku rukoba hanyuma bakamuvura agakira bakoresheje imiti yo kuvura urukoba. Ngaha mu nteguro y'iri bwirizwa birategekanijwe yuko abazoba bakoresheje iyo merikire bazohanwa, kandi ngaha ndashimikira cane ku bakorera amakoperative yo gucukura ubutare, kubera ko iyo merikire mu kuyizana bubahwa baza bayinyegeje, ni fraude. Rero mu gihe izoba ari fraude, nibaza yuko vuba na bwangu kumbure iri bwirizwa rimaze gushirwako umukono rizoca ribamwo izindi mperekeza zishiraho ibihano kugira ngo bazohanwe. Rero dutera akamo abo bakoresha ubwo butare iyo merikire, iyo metale ya merikire ko bobiheba, kuko bafashwe bayizana mu kinyegero, bafashwe bazohanwa, ibihano tuzoza tubitegekanya mu nyuma y'isinywa rya rino bwirizwa. Bavuge yuko hegitari n'umuriyoni, hanyuma twege bubahwa ico mwomenya mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi baza gusaba yo ico bita certificat d'impact environnemental. Ni ukuvuga yuko twege abahinga b'iwacu bagenda kuraba aho hantu hazokwimbwa ubutare, hoho ubwo butare bwohimbwa canke ata ngorane zoba ku bijanye n'ibidukikije, ko ata misozi yosidagurika canke ngo barandure igitara kiba gihari n'ibindi. Rero muri ico gihe twege tubahusha turavye n'amaso yacu ko aho hantu habereye kwimbwa ubwo butare. Igisigaye bavuye iwacu, bavuye mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, baca babandaniza mu bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare, nibo baheza bakabaha uruhusha rwo gutangura kwimba. Murumva ko bitandukanye. Tugiye gufashanya n'ubundi bushikiranganji mu vyo bujejwe harimwo ubutare barimwo, harimwo n'abajejwe ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kugira ngo
by'ukuri aya makoperative aba bose bakoresha ibikoresho birimwo ubumara kuko si gusa ni byinshi hariho amatara aya ma ampure canke amatube harimwo ayarimwo ubumara aya mapire dukoresha mu matelefone canke mu matoroshi nayo nyene hariho usanga arimwo ubumara rero tuzogenda tubaganiriza kandi no twamaze kubitangura twahereye nyene kuri iyo migwi y'amakoperative ko niho haza mercure ikaze cane niho bakoresha mercure ikaze cane nibo tumaze kuganiriza tubabwira yuko bogerageza bakirinda kuzana iyo mercure kuko ihungabanya ubuzima bwabo bo nyene ubwabo mugabo n'ubw'abandi benegihugu baba bahegereye bugatosekara. Mu bimenyetso bijanye no guhungabana kw'amagara y'abantu vyibonekeza bimwe bimwe nuko imitsi irahungabana umuntu ahagarara akaguma ajugumira kubera imitsi iba yahungabanye hanyuma ashaka kurwara indwara yo kwibagira akaguma yibagira kubera ko iba yaduze gushika muri cerveau. Arashobora kandi nko kuba abagore bibungenze cane cane canke abonsa iyo bafunguye ibirimwo imyanda ya mercure nk'umugore yibungenze umwana mu mbanyi arashikirwa ari na hamwe dushobora gusanga havutse umwana afise ubumuga ni ukuvuga afise ibihimba bitameze neza ugasanga ukuboko kuramugaye ijisho rirahumye canke n'ibindi twama twabibonye canke ugasanga umwana nawe naho yoba yavutse akomeye ntagenda ugasanga agenda azingama kubera ko ubumara bwavuye mu maberebere yonse kwa mama wiwe. Hariho n'ibindi amafigo aratosekara kubera ko mercure ihungabana ry'amafigo rirashobora guturuka kuri mercure. Hariho n'indwara zijanye n'igitigu nazo zigashobora iraduga igashika no mu gitigu naco kikamererwa nabi. Kenshi na kenshi nka barya bacukura ubutare ashobora gusanga umubiri wiwe utakirinda indwara kubera ko abarinzi b'umubiri wiwe bagenda bahungabanywa na mercure ugasanga indwara zose ziraza ziguma zimwikubitako kubera ko umubiri wiwe utaba ukirinda indwara. Ku bijanye n'ibidukikije nabibabwiye iyo amazi atosekaye ivyo buzima birahahonera iyo tuvomeza amazi arimwo mercure iraja mu musoma iraja mu mboga zitandukanye vyose tubifunguye mercure yo igumamwo. Sivyo gusa n'isi amazi atemvye arimwo mercure akaja mw'ivu nayo mercure igumamwo amazi canke isi nyene ubwayo nayo nyene iragumamwo ubwo bumara bwa mercure hama bukazogaruka bukagirira nabi ubuzima bw'abantu n'ibintu. Honorable Tantine yabajije vyinshi aravuga ati iyo mpanavyaha yayigizeko amakenga navuze mu mvugo mvunagura ariko hariho ingingo ya 21 yo muri ino nteguro y'ibwirizwa iravuga yuko hariho ibihano bitegekanijwe na cane cane ihanishwa ry'umunyororo kuva ku myaka 2 gushika ku myaka 5 n'ihadabu ry'amafaranga y'amarundi riva ku miliyoni 1 gushika ku miliyoni 5 canke igihano kimwe muri ivyo. Navuze gutyo kubera ko bivanye n'ukungene umuntu babonye yakosheje nitwategura neza uko ibihano bizogenda turashobora kugenda turaraba ati mbega umuntu azoba yakosheje uku vyogenda gute. Aha twavuze abacukura ubutare niho twovuga bazanye abazoba barenze iri bwirizwa rimaze gusinywa hakabaho ababirengako bakaguma babirengako babizi abarangura amasabune amavuta ayo mampure ivyo bintu byose nagenda babwira amapire n'ibindi nabo nyene bazogenda bafatirwa ibihano. Yavuze ati none hoba hariho izindi ngingo mperekeza zibwirizwa kugira bakingire iryo bwirizwa. Nabibabwiye nyene yuko hambavu y'iri bwirizwa hazobaho izindi ngingo mperekeza kugira ngo ibwirizwa vy'ukuri ishigwe mu ngiro kandi n'abenegihugu babimenye. Ikindi naco nuko turategekanya kugendera abenegihugu nababwiye yuko nk'abacukura ubutare bo basanzwe babizi mugabo hambavu yaho harabaye n'inama ku bisata bitandukanye n'amagara y'abantu barimwo
aba bo mu bushikiranganji mu byo bujejwe harimwo ubutare, hariho inama tumaze kugirana nabo tubabwira akamaro k'uko twosinzira gukoresha ibirimwo merikire.